sha oya amviriza wewe urabukuntu negenda guha imitwe yose basi ntubifute wandike yuko sinshobora kubesha mon frère aha muka muri kigo none ushobora guhinyanyura basi minyanyura iki kuze basi je ndangira boss wawe je ndabimisabire uramwirondera ukwawe we je ni wando abandi ko rubanjana ko boss wawe ntutanjana ko kuze ndaguhonda boss wawe washatse ndabizi hari ibiti biturigwa uyu musi rero uri giti kiturigwa waramenyere uri umunyereza nkeye waramenyere none kutankwita wewe niho nashobora mbavu moya undusha ubwanwa ubwanwa bwawe nawe urabufise aha anya nugu ryo iki wewe kuze umviriza rero wewe nimbutemera guhamagara boss urabona amenyo yose urumva ko haruri ngomba ndakubomora ingumi imwe boss asaza kumfata kugira ndakujane kwa muganga asaza kumburanya kuko nzona mukubitiye umukozi kandi nzo banagize nakazara kumukubitira imbere y'ibiro hama she mvuga ico nifuza ntibagenda batantunganira bakunzi banyishu media benizi imyaka mera twigira ahubwo turajana tujahe no umusa uja wose turamuhungu kandi aha uyu musa aho uja wose turajanira reka nza kwikorera akazi iki beni ibintu byose nza kwikorera akazi no ni ahurara ndareho no muri toilette nimbwiye ndahagara imbere y'umuryango beni tuzimya kamera tuge reka kunkurikirana mu turajana bro mungu reka kunkurikirana ndikugira ku boss wawe none ya boss ndamwambaye cameraman cyo nabonye boss jewe uyu muhungu umusa aho muja hose ibiganiro byose mukora jewe tuguma tujana ndabankatambwe urazi ko amvangi ikiganiro ca mbere uyu musi hose ivyo ikiganiro ca mbere wakivanze ndakwihanganira uyu musi naho uja mu bushikiranganje ama umbwira igituma boss wanje reka muhu reka kunyambura mu bantu reka kunyambura mu bantu oya ntaco reka kunyambura mu bantu uyu musi aho ukora ikiganiro hose tuza kuguma dufatanye kunyene sawa ntaco reka ndakurondere boss Okay bakunzi banyishu media uno munsi kandi kuze John imbere yanda baramukije bivaye naho muri muvyara wanyu nagarutse kandi anezerewe sana ciao muri nondwi vraiment nindwi dasanzwe vraiment nindwi dasanzwe ni miss dasanzwe naho ndiko ndegereza ivuka ryanje ndiko ndegereza kuvuka meshereza navutse mu 10/16 warubizi ivyo ntibindabasha bindaba naho ari kuvuka ubunyene n'amasaha ubwo wayibagiye kubivuga kwirata ko ndazi kugufisa okay ndazi ko bitanezera bose gusa nyene munezero mwinshi cyane jewe ndanezerewe ndi hano so kuze John rero nahuye na Mayeri sinzi ico aje kutubwira kuri biro kuno munsi mbona yaje yitonze yabaga kwavu bite Mayeri wapi gute sinabuke sina cyane wapi je numva nta mahoro mfise mu bisanzwe mu mutima nta byishimo mfise simeze neza kubera iki Mayeri singuma nzinza amaboko Mayeri je naha duhagaze mbona hari izuba nta kuntu twokwegera hajya imbere y'umuryango w'ibiro gatoya nakarengera ho vyogenda sawa je Mayeri none wewe banze ubwire oyaguma hanyera guma ntacyo reka dukorera hanacu Mayeri niki cyakuzanye kuri biro kuno munsi uje ngaha kuri no mugoroba wose ukaza kuri biro ikinzanye uyu munsi jewe naje kukuyigira mu misi wahora unyihigira nkabona usanze aho nibereye ariko uyu munsi je byabaye ngombwa yuko nza kuguhiga rusaku rwandondeye oya si urusaku rwakurondeye ahubwo nyene urusaku ruhere nashaka kuvuga so ubushize urabizi ko twakinanye idiri ukaja kunteretera urya mukobwa jewe nagutereteye naguhuje n'umukobwa waramuje nawe nibaza yuko ngiye gukuraho ibintu shansanga mpuye n'imbwa yahukanye rero urabona ushatse kuvuga kujya mukobwa ari wari imbwa yari hahukanye yaye sinimbwa ubwo mbumbuye basi ko ndamututse nk'umunteranye ngo imbwakazi rega kwanza wihenza kuvuga imbwakazi yawe kubera imbwa ntiyahuka je sinaje gutukana ngaje nese vyo ariko nese ubivuze reka kwa kicobahira abantu bita imbwakazi oya ni ubivuze bakunzi banyishu meza nese wabyivugiye ntibivuye mu kanwa kiyo imbwa yahukanye ivyo ntaco vyimba wahuye na nimbwe ntaco reka ivyo tuvyihoze cyo nkeneye ikintu kimwe gusa ikintu nkeneye ni iki gusa jewe urabizi uransanze ahantu heshi natangiye kuko nuza muhira habaye ingorane urapribia ko banyivye nari nzi ngo ni imikino isanzwe nari nzi ko ataho bizoshika none ubu dusigaye duhurana ataho bizoshika none je sinari numvise akamo jewe mbonye uje nkabona
nico gihungu muzanana kiza gifise kamera nari nzi yuko ari ibintu bitoyi ataho bizoshika ari nka kurya mpora ngenda muri mariage nkabona bafise kamera cyane niki ubu hageze yuko umuntu wese afise telefone ifise connection abona yuko jewe nibwe abona yuko jewe ndongorwa abona yuko jewe abakobwa banyanka wankiwe kuri kamera je sinankiwe kuri kamera ahubwo ngira nankiwe kuri si yose kuko jewe ubu nta muntu numwe ngitereta ngo anyemerire kuvuga rero ikintu kihari sinje kugusaba ubufasha ngo tugende ngo mpuze nakana ngo umunterete nuwo je cyari kubagito nubizi oya ivyo vyararangiye jewe mu ndu ihetse nagiye guteretera umwana kwiri nari naguye ko nari namusumya gisumika umwana kiri vereje vyiriginita maze gushikaho turaganira nukuri ntibanira aremera gusa atashe muhira ngo ashatura fone ya mama wiwe azabona kijya kiganiro urikura pibia turi kumwe na kiriya kimama unarongo we iki kintu makugirane yaje ubutarari ikitaraganya urazi umukobwa avuye muhira saa 4 z'ijoro aje kuguhakanira ngo wowe ngo yabonye ngo umuntu ngo adasobanutse ngo ntaco twari twapanze na mariage na dote twavuganye n'amafaranga nzojana acaza ariruka ngo nabihevye ivyo twavuganye byose saa 4 z'ijoro je nari nje ngwaje kumitana ngo habaye ingorane ndamerekeze kwa muganga canke tuje kurya ibirori none je kuva ico gihe nararavye hafi dufate a près de 5 minutes nararavye iminota 5 uri kubaraba je mbona kucya uri kubaraba mbona ntashobora kuvuga ntazaho ndi ntabona ivyo ndimwo kumva umuntu jewe twari twumvikanye twapanze mariage byose bihejejwe n'uburofa bwawe kose uburofa je sinzi uburofa bwanje jewe kuze nukuri uyu munsi jewe sinaje gushwana umwihangani si vya bindi twara dushwana tukagwana makofe iki imipanga n'imbuga itaze gahakwa kuza uyu munsi jewe naciye bugufi jewe nje kugusaba ikintu kimwe kuze jewe nje kugusaba ikintu kimwe yego kuko umwana yanyase jewe vyampaye ikigwa yuko ata muntu numwe yose yakunyemera jewe urazi ko nari nakubwiye yuko ivyo kurongorwa nabivuyemo nta mugore nkeneye yaza kuntwari we ugende ndamubira umugabo je wo kundaro je ndarengeje ku mugabo wo kundaro sawa ndakubwira ko nabihevye niyakiriye nabonye yuko ndi umuntu akwije amakondisyo yozana umuntu akamusumira akamutunga akamwambikana kanamwe akanamuvuza ivyo byose nkabikora rero uyu munsi nkeneye rero umfashe ikintu kimwe sawa bakunze banyishu media nukuri je kuzenze kumusaba ikintu kimwe kandi namwe nimumva nakimusavye nabi mwandike muri commentaire muvuga ati wari kumusaba uku canke ati kuze wewe uyu muntu Mayeri mufashe ukuntu kunuko jewe muvuge muri commentaire ikintu kuze yumfasha kugira ngo je nemego n'abakobwa ubu abantu bose bantera frappe ikintu ndagusaba rero ni kimwe ndakumviriza neza kuze urazi tie mon ami unbox je suis ton ami en box okay oya uri umugenzi wanje mwikarato mukabanga oya je sindi umugenzi wawe ntaco mwikarato umviriza mukabwate umva basi ivyo vy'ubugenzi ivyo vy'ubugenzi bishire ku ruhande je twahuriye ku kazi ntaco reka ntaco twahujwe n'akazi ntaco uri umugenzi mu kazi gusa kandi none n'umugenzi mu kazi kwera wamfashe ku nguvu mu bisana ntidukorana none urumva twahuriye awe gasha dukoranye vyo ngana bingaye no bamwere umviriza rero kuzegenda gusaba ikintu kimwe je nkeneye nukuri ubimfashemo kandi ntuhomba ndiko ndakumviriza ntacuba uzoguma uri kuze muvyara wanyu bakonzi banyishu meze ngira ngo muranzi neza jewe ukawuzini rega bivuge kuri microphone je rusaku nkunda rujaho umva kuze ambira nta cyenyeneye bije biganiro bijya byose postings ubifute kugira ngo ntagire umuntu azosubira kubibona yuko jewe narongowe nagize nti basi je mfata nk'igifungo cy'amezi nk'atanu ntavugishije inkumi kugira nzogaruke basi ndi mushasha atagusa ibiganiro byari bagiwe kumbure hari nk'umuntu batari bwabirungikira atari bwabibone gusa ibiganiro byari bagiwe ngaruke ndi umuntu mushasha ntereta bagashobora kunyemera kubera wewe sinovuga warankuriye amakosa sana iyo nza kumenya ko bimera uku vraiment ware konyica oya sinari kukwica vraiment imana je ntimparuye ko amaraso
oya je umuntu mfuma ndagutabira bigahera cyo kukwica ukagenda ukiberaho je gusa rero iyo action niyo nshaka nkorere uke umfatira ibiganiro kwanza bijya biganiro vyose jewe ndimwo wagiye kungira cyane cyane kije kiganiro cya kije kimama ugifute frema none nk'abambonye turi kumwe n'ikimama nka kiriya umengo ndakubaza ntwari wakirongowe oya ego cankwe oya wari wakirongo ntwari wakirongowe kutsi ego cankwe oya none ivyo nivyo ugarukanye oya ego cankwe oya kijya nari nagiye kubiwe sinari kuzereka kumvanga mu mutwe ntwari wakirongowe ego cankwe oya nagusanziwe sinagusanziwe nagusanga umuntu iwe nagusanga uri kuroza ivyombo umesura amasovetima warabikora ntibabikora ego cankwe oya kuze umviriza umwanya wo guteranya amajambo kuze oya bakunzi banyishu media reka twumvikane bikoremwe umuco tubishiremwe umuco dukora ibintu bizima ivyo bintu vyo kugaruka mu kahise uzana inyama mbisi vyuri yumye ibiriya twaravyibagiye wowe wambwiye ushobora gukora mu kwaha ushobora kumesa n'impuzu yo mu kwaha ushobora gukora ku munwa ushobora kumesura agafuka munwa sivyo ivyo bicayisha none wowe wumva bitari ivyo decaterumine ivyo rero nyimba vyarabaye bakunzi banyishu meza nyimba vyarabaye iyo nkuru nkayironka ubwo rusaku nkarugwako rero jewe narutoye ndarushikana bakunzi banyishu meza amaraso y'uno mugabo nta marugweko none umviriza kuze jewe naje kuvuga nti ibiganiro byose wa post yinze ubifute waje gutegeka waje gusaba ababibonye barabibonye naje gusaba kuduzizwe none gasha ndiko ndavuga buke kumengo ntunyumva igandaza amatwi y'impene yumva babuye so bakunzi banyishu media ambwiye ko ndi impene kandi ngo amatwi yanje ategerezwa kumva babuye rero nyimba umviriza sha jewe umviriza tugende buke atanguye kuntuka oyaye reka nsubire nifato je sawa nagumye nshaka kuguma nifashe niza kujya sindana gukoreka yego mbwiza nkeneye ikintu kimwe vraiment nimba uri umuhungu nawe uzi ukuntu urukundo rubabaza abakobwa baguma bagufrapa urumva wewe ngo twarakubonye ku marezo social ajyasa amasifa wampaye abandi babakorera ibiganiro bari hite bavuga ati umuntu ni bogare umukobwa to mukunda yo bahomvye ariko wewe wagiye kuvuga yuko ndongogwa ibintu nivyo kuze genda gusavya imbabazi urumva n'igisabo sitegeko nimba bikunda ababibonye barabibonye hariho n'ababiteresharije babifise n'ababitse gusa ari ikibazo rero je nkeneye basi genda ubikureko umukobwa atarabibona basi ntabibone basi nzopfume dutubirana n'uwo atarabibona basi ntazopfa bimenye uko je nari nararongowe hasi nyimba hari uwabibitse yabitereshaje ntihumva ko azosubira kubiposta mu gishingo canje je ntarabifuse oya yabibitse tuzomufata nk'umubeshi erega yabibitse hari ibintu ubona ukibigira abibonye tumaze kubana wibaza ngo yogenda ngo kancika oya nofuma ndamubera ku gitanda gusa rero urumva naho abibonye nkijya kumutesta vraiment umukobwa yanyemereye twateguye mariage nkaza mbona raje sayinetse cyoro kunaka ni Mayeri ni hari nkaza ngo nje kuyambira umukunzi naraye ndose nkaza numva ngo we burya ngo vyaheze ngo nkuzaniye inkuru nziza y'umubabaro uraze inkuru nziza y'umubabaro kuza kukubwira ko vyaheze kuze ishira mu kibanza canje nawe wumvirize ivyo bintu kuntu bibabaje yego vraiment we nimba ubwo hari ico wumfasha kimfashe hama ne kuri zobukoze kandi zobigushimira ni Imana izobigushimira so bakunzi banyishu meze ngira ngo akazi murazi ngere karusha jewe sishobora kuja kurondera amakuru nkayaronka nkayazana gakogwa bakayashira kuri rezo social hama nce nongera ndayafute jewe nyene bakunzi banyishu meze iyo nikosa n'Imana irakarimanira ndamutse mfuse ikiganiro nashize kuri rezo social hari ikintu mu buzima kidakunda hari ikintu cyabaho rero ico kintu Imana none nta bindi biganiro Imana irakabimpanira basi ntacu jewe nzogufasha kurondera ibindi biganiro jewe ndagukotera imoto nze ndagenda ndaguhetse tugenda ahantu turondera ibiganiro urusaku numvise nzopfuma ngenda basi jewe nze ndatembera mwijoro numvise abantu bariko barashwana nk'umugabo n'umugore sanza ndagutora ugenda hamubagirisha ikiganiro ati tumvise barayi baragwana bapfuye umuceri bapfuye isukari gusa jewe ukabimfutira basi
ico nikishoboka ico nigishoboka kandi ndakubwiza ukuri bakunzi banyishu meze hari ibintu bidakunda bidakunda batavyishoboye ufu munyori yanta handi jewe nta na hamwe bikunda jewe navyanse rega abo uri kuvuga ngo ndakora yantako nibo bagiye kugukoresha ikiganiro hari uwo babonye azi imbere yawe afise microphone rero ndakubwiza ukuri sishobora gufita ikiganiro nakoze ikiganiro none ngiye mu biro vya limitere ntaco bomfutira oya none nibo bagishizeko harubwo nagufasha ku nguvu harubwo nagufasha ku nguvu ya none wewe harubwo nagukameye ku nguvu kuze jewe nabonye kamera ingaho sawa ukambaza ibibazo ukanyishura we ntiwatanga umuryango ugomba binkemurire ngo ndondere uwo muntu ngo yanyivye none kandi urazi ko byararangiye uramfashe nabo kanankubita rero bakunzi banyishumeze je sishobora gufita ikiganiro ushaka kubikure no mu mutwe nyimba ari kindi cakuzanye uvuge tugufashe nk'inyishu ariko gikazanye niki wavuze ngo uri nyishu kuri vyose uyu munsi rombe nyishu kuri ivyo ndakubereye inyishu sinfita ikiganiro iyo nyishu wewe umva itomoye iyo nyishu umva itomoye kuze tube tukora ibintu biri ku murongo biri ku murayi n'ibikosoye urumva iyo nyisho wewe umva itomoye ndagusavye ko ufite ibiganiro kugira bareke kuma bancapa amakomatani nguma mbona ngo yengura umuhungu mwiza nkuko ngo none ngurongore ngo bigore ngo gute ngurongorwa gute ibintu nk'ivyo oye ngo bacase ngo naje wewe ngo sinocemera ivyo bintu wewe umva bibaho bagume bambona nkuko vyarabayeho rero je sinafashe ibintu bitabayeho kuze jewe ico ndagusaba ni iki wewe genda urabukuntu bikora nibikunda basi umviriza basi nibikunda ikiganiro basi ikigishibije ni kirya cyo kurongorwa basi ugende basi ufite ikiye cyo kurongorwa none nije nagukosheje nije nagukosheje kuza muri yubaha mon frere oya ntushake kunyinjira mu kazi umuhungu ntashoboka vrema rega nisije nagukosheje gwera sana nagusanze ku mugore mukobwa ko nagusanze ku mugore sagusanze ku mugore warongo kuze dukora ibintu kandi uko atera induru nga mu biro hari abantu bariko barakora none bariko barakora je none kutantunganiriza nikiri ntunganiriza ndagutunganiriza iki webo rega gutera induru shamu mu biro hari abantu bariko barakora hari abantu bariko barakora mu biro ahubwo igicumara ngo nabone ahubwo baduhanure badufashe wewe bakumvise kuko hari abantu bariko barakora mu biro kandi umviriza kandi ko ndakubwira kandi ntushake kutugora bakumvise yuko ntushake kutugora nta kiganiro na kimwe gifutwa wavyumvise umviriza je ibiganiro vyose none wakoresheje jewe none kuza gusaba bifute kuza gusaba bifute waransavye nza kubigukoresha oya reka waransavye nza kubigukoresha je naragusavye none uza kunsaba ko ndabifuta kubera je wamfashe ku nguvu aje kunkoresha nagufashe ku nguvu ni wowe cyiki ibiganiro yo wanka ukavimbera kamera no ekute we wagumunyirukanye inyuma urikiza kamera nkakubwira none wewe warutswe bakunzi banyishumete hari umunsi yavuye muri wanje je ntamudisha hari ntamutabiye sawa kunabira wari mu makosa wewe yego sawa ntaco rero nta kiganiro mfuta kuze umviriza kuze tugende nta kiganiro mfuta je kuze tugende ufite ibiganiro tugende ufite ibiganiro cyangwa ngenda kwitwarira bagufunge nta kiganiro mfuta no je sinigeze ndafata ku nguvu umviriza wewe wamfashe ku nguvu kwanza nari nahakanye no kugukora kane ugumunkoresha amakosa yakuze bakunzi banyishumeze jewe nta kiganiro mfuta nyimba bishoboka rondera uwundi ushobora kwitura siwe nabonye bwira uwo wundi muntu noja kuraba atari we nabonye sishobora kuvuta ibiganiro nafashe siwe mwari kumwe fata cameraman rero fata cameraman ndabafatira hamwe cameraman hari wamubonye niwe yagukameye none yarankameye siwe amuhaye itegeko siwe amuhaye itegeko ngo cameraman ngo twinjire ngo dusohoke ngo tugende baradukubise wamenga uri kuri assist umupira ibyo ni vyawe kumenya umviriza rero wewe je nkeneye tugende twinjire indani nta kiganiro mfuta ubifute nta kiganiro mfuta basi aha ndatoye umuti basi sawa ndazi gukora ibiganiro birababaza kandi bimeze neza tugende basi wandikiye ko kuri commentaire ati mu bisanzwe uyu muhungu ntiyari yarongo twakiye dusanga atari ivyo bantu mwabibonye mwihangane uri kurantuma kubesha none ubundi bwo ntusanga uri umunyarusako none kuba umunyarusako binsigura ko nzoca mbesha cenza kubesha oya amviriza wewe urabukuntu negenda guha imitwe yose basi ntubifute wandike yuko sinshobora kubesha mon frère aha muka muri kigo none ushobora guhinyanyura basi minyanyuriki kuze basi je ndangira boss wawe je ndabimisabire uramwirondera ukwawe we je ni wando abandi ko rubanjana ko boss wawe ni utanjana ko kuze ndaguhonda boss wawe washatse ndabizi hari ibiti biturigwa uyu munsi rero uri giti kiturigwa waramenyere uri umunyereza nkeye waramenyere none kutankubita wewe niho nashobora undusubwana moya undusubwana ubwawa bwo nawe urabufise aha anya nugu yo iki wewe
kuze umviriza rero wewe nimba utemera guhamagara boss urabona amenyo yose urumva ko haruri ngomba ndakubomora ingumi imwe boss asaza kumfata kugira ndakujane kwa muganga asaza kumburanya kuko nzona mukubitiye umukozi kandi nzo banagize nakazara kumukubitira imbere y'ibiro hama se mvuga ico nifuza ntibagenda batantunganira bakunzi banyishu media beni z'imyaka mera twigira ahubwo turajana tujaye no umusa uja wose turajana aha uyu musa aho uja wose turajanira reka nze kwikorera akazi iki beni ibintu byose nze kwikorera akazi no ni ahurara ndareho no muri toilette nimbwiye ndahagara imbere y'umuryango beni z'imyaka mera tugwe reka kunkurikirana turajana bro mungu reka kunkurikirana nibigire ku boss wawe none ya boss ndamwambaye Cameraman cyo nabonye boss jewe uyu muhungu umuta aho muja hose ibiganiro byose mukora jewe tukuma tujana ndabanka tambwe urazi ko amvangi ikiganiro ca mbere uyu munsi hose ivyo ikiganiro ca mbere wakivanze ndakwihanganira uyu munsi naho uja mu bushikiranganje ndabasigurira abantu ukuntu bimeze jewe nkeneye boss wawe nimba udashobora kumba boss wawe genda unkorera ivyo nipfuza mon frère mwironderere mungu mwironderere abandi bako bandondereye uwanyivye waramundondereye abandongoye urabarondera kubera iki cyangwa ushaka kutwiba igikobwa cyo guteretura kindonderera kiranyanka cyangwa ushaka kutwiba jewe jubona jende umuntu wo kwiba jewe aho mufise kijebe cyane ubijana hehe cyangwa ushaka kutwiba ntajya iyi microphone uraza amaheri none nk'iki cyo nukibanda kijane rekura je nk'iki sinzi no kigurirwa none je nk'icyo nukibanda kijane je nkeneye boss wawe oya mufute navuze nta kiganiro nza gufuta kandi rero sawa rero nanje turirikwa nanje rero kandi rero sishaka nitumenyera na uja mu kabare nimba uja muri restaurant ndarya urariha Mayeri ndakwatsi coffee Mayeri yo nkubitaba bibone he ko zako baze ndakurumike uramaze kubona abandi bakera barya birumiko yo barakurumika ikintu ngaba bagakwegwa amaraso yo Mayeri reka kunkubita je ndakurumika Mayeri reka kunkubita ndakomeka Mayeri ndakomeka hewe ntiwokora mu nyoyi isa tukaraba none hewe yo reka wabonye umunsi nakorohe kanigiye zimya kamera beni zimya kamera zimya wigire turajana nibiki beni zimya kamera tujane tuje unyereka boss dufitani iki jena urarageze kunyakana oya mbwira dufitani yihakana umukobwa dufitani iki niki kintu dufitani jena we waranteranije n'abantu eda yeha turaceme bisigura je nkeneye ufite bige biganiro ntakiri no sinatoye ukuri uko kuri kwawe nuko kurekuriranira ndakubajije hari cyo nakubesheyemo wewe none nturi umunyarusaku nibakuze none hari cyo nakubesheyemo mu saku natanga we nturi umunyarusaku abanyarusaku nibavuga byo hama bakongera ko nibindi nimba bavuze kimwe cyo ntibongera ko bitana atari ivyo nivyo bivugiye jewe wewe wansanze kwa tantine uvuga ngo narongowe tantine wawe yakwita gute yakwita ngo iki atana amazina y'abatantine twitana we mama wawe ntiyakwita sheri ivyo ni vya mama ngwinumire sheri oya anyita muhungu wiwe ntunyambike ukira ka bebe yanyita bebe bongo sheri ngo wasovye yanyita bebe umviriza rero jewe tugende unyeke boss wawe cyahe twirikwana ntibikunda uramwironderera Beni none wewe witeguriye ibigomba kuba cyane boss wanje uramwironderera reka dufatanye imisentire boss wanje reka dufatanye imisentire hama umbwire igituma boss wanje reka muhu reka kunyambura mu bantu reka kunyambura mu bantu oya ntaco reka kunyambura mu bantu uyu munsi aho ukora ikiganiro hose tuza kuguma dufatanye kunyene sawa ntaco reka ndakurondere boss tugende mu ndonderere nyene ndekura rero beni zimya kamera